Iyi ni moto si Yego moto ariko ni gifaransa mu kirundi bayita gute? Iyi ni moto sivyo mu gifaransa mu kirundi bayita gute? Mu kirundi ingendesho. Oya ni moto ingendeshwa ni nyinshi moto mu kirundi bayita gute? Mu kirundi iyi ni rafane. Yitwa rafane. Ndagushimire cyane. Presenter. Abari umuntu arepresenta nk'ahantu sizi kumbura. Salo nukuvuga ni nyubako. Fata n'ikibanza. Coiffure nukuvuga ikibanza bamwiramwe abantu. Gute boss? Salama. Meze neza. Ndashima kweli. Neza na neza basanzwe bakwita gute? Cyane Renova. Abakunzi bandaho TV bavuze ngo uri kuvuga buhoro ntibakumva woshobora kuduza kaje. Ati Jenny Renova. Renova usanga uzuga ukora uduki. Ni mutaxi vero. Akazi karagenda neza urakaryoherewe. Cheve masini dog. Okay. Igihushane cha taxi vero ni cha Renova. Yashe kabisa jeje ntabyo no bitwahura. Ntabwo mbizi kubera je nashike mu taxi vero. Ivyo ntabyo nzi. Bavuze taxi vero ni gifaransa mu kirundi baba bavuze iki? Ubundi bisigura iki taxi vero? Unyonge kinga. Unyonge kinga. Bavuze umusore umuyicitiranwa cy'umusore nica. Bagabo je ivyo by'ibibazo kwemenga biranisumbu. Gusumbura. Yego kweli. Gusumbura ni Giswahili mu kirundi gusumbura ni gute? Birangora. Birakugora. Yego. Aza Gaswahili, yaga Gaswahili. Oya. Yega nigume mu Karundi. Bavuze intara igicitiranwa c'intara ni iki? Nawe. Abagabo je ivyo bibazo kabisa birango. Rero basi bavuze twese turabirashika tukagwara cyangwa tuwama tuca kubita. Bavuze hospital. Baba bavuze iki mu kirundi? Nkaje nimba ko kwa muganga kweli. Bavuze eglise baba bavuze iki? Isengero. Urakoze cyane Renova. Gute boss? Ni sawa. Meze neza. Uratagaza. Nta kibazo vrema. Uri ku kazi turabibona? Bavuze velo mu kirundi bavuze iki? Velo ni kinga. Kinga burya ni kirundi? Ikinga ni kirundi. Burya hajya bavuze bus baba bavuze iki? Ibisi ni imodoka yunguza abantu benshi. Benshi? Bavuze voiture? Ivoiture n'akamodoka nyene gatoyi kagereranye. Oya. Iba ngara nka metre nka 50 uko. Metre 50? Iyo niyo voiture. Burya icitiranywa cy'ubwanwa ni iki? De barube. Ndakuramukije boss. Ndakuramukije amahoro y'Imana. Meze neza cyane. Iyo ukoresheje terme amahoro y'Imana ubushatse kuvuga ko kijijwe? Oya, si ico gusa amahoro ni meza no muco wakalanga no gukizonda kijijwe. Yes, basanzwe bakwita gute? Patrick Mugisha. Mugisha Patrick tusanzwe ukora uduki? Bon, pour le moment turafise ibintu dukoramo vya business muri company bita New Way. Bon, c'est là la présentation légale. Mugisha mu buzima busanzwe hari ibintu byinshi tugenda ducamo kumbure bikatubabaza bikatujyoya ko tuba dukeneye umuntu ariko arabana ikiganiro cyacu yarababaye stress zihere yisante bien hari kibazo kibazo ngenda kubaza akabazo kamwe iyo bavuze umugore icitiranwa cy'umugore ni cya mba umukenyezi yego ushane cy'umugore ni cya umugabo bavuze inkumi icitiranwa cy'inkumi ni iki mbona umusore icitiranwa cy'inkumi n'umusore bavuze ishuri icitiranwa cy'ishuri ni mbo icitiranwa cy'ishuri ni somero icitiranwa igihushane cy'ishuri mbo n'ubujiji cyangwa kutiga sinzi ko nokivuga oya icitiranwa cy'ishuri idonge inyubakwa y'ishuri inyubako y'ishuri bani ishure amashure komite icitiranwa cy'inyubako y'ishuri ni cyane navuze ni somero aho abantu basomera igishane twafata muhira kuko tari ku ishuri bari muhira cyangwa uri mu ndi buzima busanzwe bya misi yose yego igishane cy'umuduga muduga sinzi ko twavuga ko twagenda cyangwa inderuzo kubera takera baragendera bibona ko kame mu muntu yifise baramuterura twavuga inderuzo kuko muduga waje kera bagenda mu nderuzo mu bindi bihugu baragendera no ko mu mafarashi twavuga ko ari bihushane kuko uravye iterambere rigeze yego akantu kanyuma ngomba mbaze kumbure gashobora kuba kagoye buhora ariko ndifuza ko ukishura neza nkuko ndakwizeye icitiranwa cy'igifaransa ni iki icitiranwa cy'igifaransa n'ururimi rw'igishitsi ni gishitsi
nico citiranwa cy'igifaransa kuko igifaransa ni ururimi étranger ni ururimi rw'ikinyamahanga rero igicirango ururimi rw'ikinyamahanga ruje mu kindi gihugu wacakwita ururimi rw'igishitsi igihushane cy'igifaransa cy'igifaransa ku rurimi ku ruhande rw'iwacu twavuga ikirundi kubera dusanzwe dukoresha bivanye n'aho duherereye nk'umuganda yavuga ati ni ikigande bivanye n'uko ari mu Buganda ku rundi handi rwacu ni ikirundi yego Patrick birashikuka kurirana indirimbo imiziki imiziki zo bita muzike profane yego nkunda indirimbo z'Imana nkunda indirimbo z'Imana Israel Mbonyi Imana araririmbye ariko isi Imana yaririmbye Imana ica mu bantu nuko shatana aca mu bantu kameme Imana ntituzayibona igenda n'amaguru umuntu iri mu bantu nicyo tuba tuvuze indirimbo z'Imana tuba tugomba kuvuga ibihashane urabona ko ari iz'abatamba z'abasani hari n'abatamba bari gusa batamba nyene bimeze kujya nyene ubibona n'izindi ndirimbo usanga abantu zivuga ubutumwa bwiza byigisha Imana abantu bokora neza nubwo naho hari izindi muzike zisa izindi ndirimbo nyene z'abameze bafise ubuhanu message baba bagomba gutanga hariho difference kuko ibindi biba bija kuri ndoramana ibindi biba ari iby'ubuzima busanzwe yego imwe mu ndirimbo we ukunda kurusha indirimbo zose ngaha ku isi yitwa gute hari indirimbo ya Israel Mbonyi muri nimba ushaka kugira ubwiza imbere gato yawe ugira twereke neza kuyikunda vy'ukuri nimba ushaka kugira ubwiza ukeneye icubahiro ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza udashobora we niyite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye zivyo nifuza kubagirira si bibi ariko ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda ngarukije aho urumva ndayizi yego cyane Mugisha Patrick tuba tugomba kuba tukora ibintu biryoshe uno munsi hari ubutumwa utanze nk'ubumvise nawe karirimbo gashobora kumukora nkuko gakoze ariko aho nyene iyi ndirimbo ikwibutsa ikiwe musanzwe y'umuntu irafise ibintu byinshi nyibutsa kubera navuze ni muri domaine ndoramana ko nkwijijwe ko umuntu ageneye icyubahiro kuko turabonye icyubahiro cyo mu isi kirahera mugabo y'umuntu yubasha Imana igenda imuduza kamushira hejuru icyubahiro cy'Imana ntigihera rero umuntu yitoje gukiranuka cyangwa kugororoka Imana imuha ivyiza kuko hari ibintu bica biza iyo mubasha Imana yavuze nayo jambo ry'Imana ivuga ngo nayo izakubaha nicyo gituma umuntu rero nagombye kuvuga ntushaka ubwiza n'icyubahiro rondera kubaha Imana shimire cyane Mugisha Patrick bien merci namwe murakoze cyane Imana ibahezagere kandi baho umugisha urakoze nawe gute boss namahoro basanzwe bakwita banyita Leonce irakoze iyo bavuze pharmacy mu Kirundi baba bavuze iki pharmacy ni ahantu badandariza imiti mu izina rimwe baba bavuze iki mu Kirundi mu izina rimwe n'ahantu mu izina rimwe n'ubuguriro bw'imiti barakunze kuvuga ngo robe mu gifaransa mu Kirundi baba bavuze iki robe ni kanzu burya ni Kirundi icyambagwa cy'ikanzu ikanzu si Kirundi mu bisanzwe ikanzu n'umwambaro w'abakobwa muri make ikitirana cy'ugutwi ni iki ugutwi ikitirana cy'ugutwi inyumviro zaza twava inyumviro donc ko ikitirana cy'ugutwenga kumwenyura igishana cyo gutwenga kurira barakunze kuvuga ngo salon de coiffure mu Kirundi bavuze mu Kirundi ni kwa kimwe ibintu bibiri salon ni kimwe donc uwongereje ko coiffure umva n'ikindi ibintu bibiri binsigurire byose bibiri salon no kuvuga ni nyubako fata n'ikibanza coiffure no kuvuga ikibanza bamwiramwe abantu iyo bavuze journaliste mu Kirundi bavuze umumenyesha makuru bavuze umupresenter aba ari umuntu arepresenta nk'ahantu sinzi kumbura ikitiranwa c'ingohe niki ingohe ikitiranwa c'ingohe nibigohegohe
tugushimire cyane. Boss iyo bavuze restaurant ni gifaransa mu kirundi bavuze iki? Restaurant n'ahantu bafungurira. Oya mu izina rimwe kujya vuga restaurant mu ijambo rimwe. Nubuririro. Ubuririro. Bavuze igitega icitiranwa kiba kica kibicara. Igitega. Icitiranwa. Icitiranwa ni capitale Gitega. Iyo bavuze ville mu kirundi bavuze iki? Ville n'ahantu heza. Iyo bavuze umugwa mukuru mu gifaransa bavuze gute? Mu gifaransa oya ivyo birashaka kungora. Iyo bavuze capitale mu kirundi bavuze gute? Capitale ibona umugwa mukuru. Hama ville n'ahantu ngene ahantu habera ibintu vyiza cyane hameze neza. Iyo bavuze injya icitiranwa c'injya ni injya imfungurwa. Iyo bavuze injya igihushane n'icyaha. Gihushane kuririmba. Urakoze cyane. Murakoze.